ananiriwe murima yambwiye mu kushiramo uyu muti banza gukora amazuru Halo, ninde tuvugana? Pasiteri wa hehe? Yo, Pasiteri Mahoro. Emwe ko numva ibyo bintu mbwiye biteye amakenga. Ewe je numva biteye ubwoba. Wabonye umukozi? Nivyo weretswe? Yesu we. Mimi? Mimi? Sa? Ngwa hano. Pasiteri nukuri urakoze, Imana iguhezagire. Emwe burya Imana hajya Imana yamituburira hewe abantu bayo ntigeri batererana. Sawa sawa rero urakoze, reka dusenge Imana, umuntu Imana hajya ntacyo idahishura. Ego urakoze cyane. Mimi. Namahoro. Hari umuntu abwiye ibintu ngo yeretswe. Ngo ibintu yeretswe. Reka tubanze dusenge Imana. Cyangwa dusenge, icara ngaha, icara hano. Icara ngaha. Icara ngaha dusenge Imana. Icara ntango. Oya simfungura. Banza wicare ngaha dusenge. Hanyuma bindi navyo ndafungura bagiye gusenga. Babuje banza ufungure kubera tucyo kukazi jo dusenga uhejeje. Ndakubwiye ngo icara dupfungure. Hanyuma bamwe dusenge gufungura ndafungura duhejeje gusenga. None kibazo ufise nikiye wewe? None yaretswe kuri jewe kamabuje. Oya si wewe. Oya si wewe mugabo ngo oya sinkeneye kubikubwira mugabo icara ngaha banza dusenge. Ubu rero je ndaguhaye uruhusha icara hano. Icara hari guga. Nkumvugishe kabiri. Mabuje. Nyamba nawe banza gufungura. Je ntangorane. Je ngiye ngo wicare ngaha. Wicara ku ntebe. Kubera boss yarambujije mabuje kanje se nshaka kumuza murankubita n'ukuri. Je nk'ubu boss yosanga nicaye ku ntebe yoca nkubita. Reka dusenge. Mana datarugira byose uri mu ijuru. Uri Imana yacu. Kandi niwe utugwanira intambara z'uburyo bwose. Mana iri jambo mbwe n'umukozi w'Imana nzi neza ko atandakimwe gihijwe mu nyonga zawe. Aka kanya ndasenze Mana
umanura ubushobozi bwa muntu wese yakoze ikintu kitabereye mu izina rya Yesu Kristo. Umuriro wawe ndawuhamagaje aka kanya nyene uturi utongora ubushobozi bwose bw'umwiza mu izina rya Yesu Kristo. Mana data rugira byose uri mu ijuru, inkota yawe ndayimanuje sangangura kosha karabasekerebonde dobosika yabasekerebonde ihesha icubahiro nyaguhora ku ngoma ingabo. Mana uruwo kwizerwa, ndagushimira ko urukundo rwawe ruhebuje, ineza yawe mwami Mana ntiserangurika. No muririmbye yarabivuze, urukundo rwawe ntiruserangurika ngo rusumba ukwezi rugasumba n'izuba n'ikuzimu rugerayo. Ruzura ibyo byose umwasi yagombye guteragira mwami Mana mu bugingo bwacu bimusubireko canke yihane mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo aka kanya mwami Mana umuntu wese afise umugambi muri kutugirira nabi, reka ijisho ryawe urimurabisheko mu izina rya Yesu Kristo. Makataya baba hetekerere bosaya umuriro nibiki gamimi nibiki birakurya nyene. Wakoze iki gamimi none ko wiyagaza nibiki wikubagura nibiki ngira ni amibe hari ukuntu wamibe hori njya umuriro ndasangangura ndakombombora igikorwa cyose cy'umugwanizi, ndakubita ntababara imbaraga z'abarozi, ndakubita ntababarura ibisigo byose. Rindira ndakubwiye mugamabuca ntunyice ese ndakwica sindi umwicanyi kandi ntunyirukane mabuca. wagize iki mabuca bantu nyemerere kutaza kunyirukana canke ngo nkubite canke ngo ufungishe mabuca. Wakoze iki gamimi wakoze iki? Wabinyemereye gamimi? Nabikwemereye. Urumva hahandi urumva urasha n'ubundi utihanye. Niba wagombye gukora icaha muri uru rugo urasha kuko turi abantu b'Imana. Urumva hahandi mabuja ntunyirukane mabuja. Urase ndakwirukana. Hahandi mabuja wankubita jewe mabuja naciye ngenda wagiye hehe? naciye ngenda ku mupfumu aca mpaka agati ngo nzobashirire mu njya ngo niho ngo mutazosubira kunkubita kandi ngo niho mutazosubira kunyirukana. Hama rero mabuja nagashize muri izo njya mubwire mu ifunguro mabuja mukamubabarire. Data rugira byose ndagushima Mana kutubereye maso, ndagushima Mana we kudasinziriye kuba kwizera. Uri Imana nziza, uri Imana igira neza, uri Imana tugwadira intambara naho tutabona urahatubonera mukunzi mwiza. None ndagushimiye nyaguhoraho, ndagushize hejuru, uri Imana ndagushize hejuru, uri mukunzi mwiza. Nuhemukira bawe, ushimwe mwami, ushimwe Data kuzigamye ubugingo bwanyu ngo ntibugwe mu mahonero, ushimagizwe kandi wubahwe mu izina rya Yesu Kristo umwami wanje senze gutyo amen. Mimi washize mwiyi kuburozi urumva jewe mugabo ntibwari uburozi bwo kubica numuti umupfumu yari yampaye ngo nzobashiriremo ngo niho mutazosubira kunkubita no kunyira. None ivyo wabitewe n'ikigamimi kugira dukoreye iki bikingana gutyo? Nukuri shetani yarambeshye kandi mabuja nukuri jewe nahora mbona muke tuntu twiza turyoshe je nanje singe nakantu nakamwe nacagihewa nkubita kubera nari nihaye icyamu ndavuga nti hano hantu jewe kweri kuhaba ndabona bingoye. Umugenzi wanje acarandangira umuntu ngo yompangwa gati kugira ngo tuzobane neza. Rero mabuja nukuri jewe mbabarire kandi ndasabye imbabazi, mbabarire cyane nari nashizemwo ako gati ngaho muri izonjya kandi narezi yuko bizoba biheze. Mugura abona ko Imana itavye yashatse mabuja, nguru mbabarire mabuja ntunyice cyangwa unyice mabuja jewe nta n'urundi rupfu mbona imbere yawe ari gupfa napfuye
mugabo reka mpfe nihanye Imana imbabarire kandi namwe mumbabarire hama ninapfa Imana izonyibuke ko ndazi mugire mu nyice jewe sindakwica ndi umuntu w'Imana nanjye narababariho ariko ndagomba wihane by'ukuri wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe hanyuma nanjye ngingo mfashe uyu munsi tuzora turya ibyo turiye natwe sinarinzi yuko bigeze kuri urwo rugezo wifuza no kwica umuntu kugira ngo urye indya turya najewe ndihanye kubona tutasangira ibyo kurya nk'ibyanyu mbwira n'abandi bantu bose nzobwira n'ababanyi nzobwira n'inshuti n'abagenzi twirinde guteka inkono zibiri mu rugo abakozi ndabona yuko dushobora kubakoresha amakosa bigatuma natwe twiyica none mabuje ndagowe n'ukuri jewe muranyica subiremwo aya majambo timwami Yesu hamaca nkubitwa oya ntukubitwa biraheze oya ndakubabariye urambabariye ndakubabariye nukuri kw'Imana yego subiremwo amajambo ngira ndakubwiye oya urambabariye gamabo ndakubabariye none ntunyirukana oya sindakwirukana uguma ku kazi yego awi urakoze mukuru urakoze Imana iguhezagire se mabuje nta kibi na kimwe nzosubira kugukorera yego uvuga uti kandi wavuze ngo tuzohora tujya kumwe yego tuzoteka inkono imwe yego nazanya muzozirya urakoze Imana iguhezagire uvuga uti mwami Yesu ndaje imbere yawe umbabarire ibyaha byose nakoze n'ibyo nakoze muri iyi minsi kugira ngo umparire icyo cyose wanditse imbere y'izina ryanjye mu gitabo cy'ubugingo ubifute wandike bishasha mwana rero ndihanye amakosa yose nakoze nawe wemere umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye ndakwihaye wese umutima wanje ndawuguruye ngwino ubane nanje ndagushimiye mwami kungiriye neza ko ntagisubira gukora amakosa nanjye ndakwiyeguriye wese umfashe kandi ungwanirire mu izina ryawe ryera amen Mana data rugira byose uri mu ijuru uyu munsi mwami Imana ukoze ikintu gikomeye mu bwami bwawe kuko ngo uyu munyabyaha umwe yihanye mu ijuru haba impundu ndagushimiye ko iyi ntama yawe uyirokoye Mana ndakwinginze ngo ubananye kumuzitirira no kumugwanirira umukuremo uyu mutima ukomantaye nk'ibuye umwuzuzemo amahoro n'umunezero wawe mwami yank'icyaha kigendere kure ariko akunde gukora ibyiza n'ukuri kwawe uzoba ukoze nyaguhoraho mpemu yera ndamukuragije ukomeze kuvomerera impemu yiwe ahinduka umukobwa mwiza yubahisha izina ryawe data urakoze icyubahiro cyose kikugarukire mu izina ryawe ryera senze nizeye kubyumvise amen amen urakoze mabuje none subire ku kazi genda ukore ndakubabariye ariko ntudusubire gukora icyaha Imana ikugirire neza sinosubira n'ukuri urakoze Imana iguhezagire